Imana yo soko y'imigisha yose nibatabaza ingabirano zayo bavyagizemwo umugisha wayo yongera ibabungabunge muri uyu mwaka wose muze mutunganirwe. Nibazigamira ukwemera kw'intayegayega ibaho ukwizigira kutadohoka bene urukundo ruratezuka rushigikiwe n'umutima wo guhoza ko gushika gupfa. Nizigame ubuzima n'ibikorwa byanyu mu mahoro yayo niyumve ibisabisho byanyu iminsi yose na hose yongere izibashikane mu buzima budahera. Maze iyo Mana mushobora byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire.